hariho abakomanta nabi bakantuka ubukoze ku bapasitori babo bavugisha babo mpagara kubavugisha bavuga ngo bavugishwa n'Imana bazana ama message ndempoza ariko abo tumbona ku makamera ku ma réseaux sociaux nta mwanya bafise babaje kugira ama publicité y'ama église yabo donc publicité z'ama business yabo Eric Citegese nta mugore babana ari divorcé nta mugore afise uri divorce sivyo ukaciguma mu bikorwa by'Imana wow ndashaka ku divorce uzomuhanura iki ashinyirize wowe nyene utashinyirije hari jambo bama batwigisha bonyene batwigisha yuko atakigeragezo na kimwe cotera umukristo kimukure ku Mana kandi bakaca batwigisha yuko ari kwihangana mu rugo nabo nyene aribo baba badusenge basengeye ingo zacu nabo barasambuye ubwiwe gwarabomotse izo nkomeze tazufise Yesu niwe yabishoboye yavyirinze ntanarongore Yesu yarabishoboye kuko antuka yarabiza ati ninarongora ni problem Paulo usomye neza ntiyigeze arongora yama yafunzwe yama mugashi kubera kugenda avuga ijambo ry'Imana donc ntiyaronse umwanya wo kuresha umukobwa ntiyaronse umwanya wo kurongora nayo yaciye avuga ati wabishobokeye ararongora wabidashobokeye nawe ntarongore aze yigumire gutyo niyo mpamvu hari abapadiri sivyo batarongora urumva bahisemo kuguma nka Paulo mugabo ikintu hanura icambere ne ko umuntu wese ahari yomenye icajeje mu buzima akamenya responsibility yiwe King's family Burundi. Hello mabibi na mabwana wacha niwasalimie sana niwaambie kama nawapenda sana. My name MC Goragozi Mutarambika kuva kuri King's Family Burundi. Tukaba tuwazana ibigani biri time biri ku mwanya. Ndabamenyesha yuko icyo usabwa ni gufyonda subscribe gusa kugira tubandanye turyosha entertainment yacu ya 257. Inyuma ya kamera mwitwe Joba ni watuma amashusho amasanamu ashika kwa ameze neza. Akomenyesha yuko n'umutarambika. Uno munsi rero turi kumwe numwe mu bamama asa neza yambaye neza nkuko mumubona mwitwe COCO kuva kuri Empire ni COCO Empire TV yo ariko no munsi twagiriye amahirwe yo kumutumira muri King's Family Burundi. Kaze COCO. Merci beaucoup. Umeze neza cyane ubwiza nyine kumabuba ubwiza ku bundi cyane nibisanzwe vro ariko ko ndagomba kubaza kano kabaza ayo mafresheri yakura burya ndafise amafresheri ko sana ah bon je marabimbwira ariko ntavyo mbona acha kubera iki kuko jewe ndumuntu ntazi kwisiga ibintu byinshi ndisigiye poudre gusa nyembara karuja lèvre canka karabero basi wamuberewe ninda kwambika nije niyambika nagira namamberewe ni eka mbaye Diamond cyambaye Fizo kubera ikirega iyo umuntu aberewe ni lazima umuntu amubwira ati uraberewe je ndagenda mbonye impuzu nkayikunda nkayigura canke nkazigura yambika amwe no mujanya mbika uno musi COCO namutumiye uno musi kugira dushobore kuyaga COCO musanzwe muzi hari biganiro asanzwe akora ariko aravuga kuba pastor kanaka COCO nagomba ndakubaza iyo ukoze ikiganiro kuravuga ku mupasiteri kanaka ni yahingaruka uhura nayo mu buzima ugasanga ikintu ko wakivuze utazi ko kiza ko ugasanga kibaye kirarengeje nko wari uciteze bihora bishika gute consequence mu cyama bo jewe nta consequence mbona kuko umuntu aje muri ibi bintu kwanza ubanza kwitegura kwanza ukavuga ati ikizoba nzonya umuti ariko abantu ndabwitsukuri ego hari habo abantu bamwe baba batavyumva batabitahura nkuko na jewe ntahora ndabitahura nkuko nawe peut-être utabitahura ariko haragera igihe bakabitahura hari haba komanta nabi bakantuka ubukoze ku bapasitori babo ku bakozi donc bavugisha babo donc jewe sinkunda guhagara ku bapasitori cyane mpagara kubavugisha bavuga ngo bavugishwa n'Imana bazana ama message nanje uko babivuga sikunda byumva donc ndempoza abo bavugisha kuko mba mbona nyene batavugishwa buhata abavugisha tutababona kuri kamera usanga ari babandi bafise umwanya
wo kumviriza ico Imana ivuga. Ariko abo tumbona ku makamera ku ma réseaux sociaux nta mwanya bafise babaje kugira ama publicité y'ama église yabo. Donc publicité z'ama business yabo. Urumva rero haje abantu bakantuka sishobora kubibahora kuko nanje narabibayemo. Nanje narabatuka kera nkavuga ati reka kumbesherera dadi wanje tusa sishaka kubashavurira rero. Ariko koko harabasanzwe bavuga yuko koko asanzwe afise se w'umupasiteri. Nibyo cyane nakuze mbona ari pastori gushika no iyo uriko uravuga bigantu by'abavugishwa ntaco bora bimukomeretsa ko wumve yakubari ati bino bintu bimeze gute ho bihora bishika kabiraba arabiraba kandi nawe nyine mpora ndamuvuga akabibona ko namuvutse ubu yari yakiriye mbere yarashavuraho uriko uratuterera indero naje ndi so wawe nakuvyaye ambwira ati papa mwijuru ntituzojana ushobora kuja mwijuru ntugende kandi sinzokujana mwijuru nawe ushaka kugenda mwijuru nanje singenda ntuzonjana kira mutu umuntu wese azobazwa n'ivyiwiwe rero ndiko ndabivuga urazi ko ntababeshera donc ntumpora ubusa turaganira yarashavura mbere ariko yari yakiriye yarabonye ivyo mvuga ko ari ivyo ko ntababeshera urakunze kuvuga Pasiteri Eric ko atabana n'umugore burya nivyo Eric nta na rimwe ndamuvuga mugabo nta mugore babana ari divorcé Eric citegetse ari divorcé nta mugore afise nabijya navyo bisiguye iki nk'imbere y'abakristo bavyakira gute wese nkaho ubibona gute byari bikwiye kugenda gute normalement ko abakristo ata Bible basoma nta jambo ry'Imana riri mu mitwe y'abakristo benshi abo ndiko mvuga babandi bakurikira ibitangaza normalement iyo umukozi w'Imana adafise umugore akiri umujana arashaka gukorera Imana ego ariko tugenda mu buzima busanzwe uri divorce sivyo ukaciguma mu bikorwa by'Imana wawo ndashaka ku divorce uzomuhanura iki ashinyirize wowe nyene utashinyirije sivyo babandi bashaka kubakana ukabakoresha mariage niki kuzohanura peut-être umugore aba yaradekonye umugabo nawe akacaza akakubwira ati umugore wanje aradekona kunukunuku ikintu ca mbere cumubwira ati acara nawe uri sivyo donc tuza tuvugisha ukuri naho bitugora mu ngo ugasanga wa divorceje hari ibintu bigoye gufata ukagira urushengero wa divorceje nibaza ko yocaja ku ruhande akarindira uwundi kuko ntazopfa gutya atarongoye n'abandi hariho benshi bavana n'abagabo bakadivorce ariko bakaguma batwara eglise donc baguma bahagarariye eglise urumva muga kuri jewe mbona umengo baca batanga imihoho bakaguma uko urumva hari ibikorwa bimwe batokora mu rushengero uwo ni jewe n'ivyumviro vy'iwanje ariko koko ushobora gusanga uwo mugore bavanye n'uwo mupasiteri hari usanga byavuye ku mugore navyo ubitandukanya gute urumva uri umukozi w'Imana bitandukanye n'umukristo asanzwe ca n'undi muntu asanzwe nibo badusomera ivyanditswe kandi nibo baba badusenge muri izo mariage sivyo none Wiwe utatora urusengero rugakomera ama sengesho ashobora kwanyibuwe mugakunda gakunda hari ijambo bama batwigisha abo nyene batwigisha yuko atakigerageza na kimwe cotera umukristo kimukure ku Mana sivyo kandi bakaca batwigisha yuko ari kwihangana mu rugo none twe biratunaniye nabo nyene aribo baba badusenge basengeye ingo zacu baduhezagiye muri mariage nabo barasambuye none wumva uzosubira kugira mariage gute gusengera izindi mariage ngo bubake nawe Wiwe gwarabomotse izo nkomeze tazufise aho urushatse kuvuga ati umupasiteri avanye n'umugore nawe aca yicara nicare kuko none wumva wobahezagira gute nawe utihezagiye ntibishoboka Yesu niwe yabishoboye yavyirinze ntanarongore Yesu yarabishoboye kuko antuka yarabiza ati ninarongora ni problème urumva rero byarinze bikunanira ari ujeje gusengera abagize mariage sinumva ingene wobasengera nawe utasengera urugo rwawe wande nako ndumviriza ikiganiro Madesa yigeze gukora ariko aravuga ati burya kurongora nivyo ahandi sivyo kandi no muri Bibiliya iravyemeza
ni Paulo yabivuze narabimubwiye yari Paulo ico wakibonye kuri COCO impayatwo ni twagikora urumva Paulo yavuze gutyo bo iyo tuko turasoma Bible hari kungene tuca dukoresha na mind zacu tukiyumvira eske kubera iki kintu caje jire kuri analyse nakoze yuwanje kandi uvyiyumviriye nivyo Paulo usomye neza mu gitabo ca Paulo yanditse giporo ca Paul ntiyigeze arongora ariko uko kurongora si kuvuga ngo yarabishaka sivyo donc we kubera yama yafunzwe yama mugaje kubera kugenda avuga ijambo ry'Imana baramuhama rero akama mugasha donc ntiyaronse umwanya wo kuresha umukobwa ntiyaronse umwanya wo kurongora rero acavuga ati bariko baramubaza ati mbega Paulo urongoye cyangwa utarongoye none bimeze gute bidusigurira yego nayo yacavuga ati wabishobokeye ararongora wowe bidashobokeye nawe ntarongore aze yigumire gutyo niyo mpamvu hari abapadiri sivyo batarongora urumva bahisemo kuguma nka Paulo mugabo uri kuraraba neza Paulo ntiyarongoye kuba yatamwanya yarafise umwanya wo kuvugira Imana bakaguma bamufunga yari kurongorera mu ibohero kweri ntiyari kurongorera muri prison ntibikunda ariko ndiko ndagerageza kwanaliza nivyo ugenda uravuga no ku munsi wahigeje narabonye n'ikiganiro wakoze uri kuravuga ku bintu by'abakozi ariko uri kuraraba uko COCO agenda arinjira mu bintu agenda aravuga ibintu umenga ari byamushikiye biramubako biranamukomeretsa wari kurakora ikiganiro kuravuga ku bintu byerekeye by'abakozi bo mu nzu kubera iki washimye kuvuga ko washimye kuvuga ku makampani ko adafise nani yo kwigisha bajya abakozi kugira bamenye guteka bijya nabivuze kubera antwa abantu bose batunze abakozi muri iki gisagara barabizi intambamye irimo turaronka ibibazo byinshi ku bakozi abantu benshi nabikoze kugira company izo ngaho i Burundi byitwa ko bafise abakozi bikubitagasha uti kubera iki usanga abatugenda tukariha ajya mahera company nyinshi bakunda kuturisha 40,000 imbere yo kusinya ijya kontra baguhaye ukasanga ibiri muri kontra sivyo dusanzemo donc sivyo dusanze tubagejeje mu ngo zacu ukacivuga eske aba bantu barigishije ntibigishije wagenda muri company ukababaza ati kubera iki mwampaye umukozi mutigije ngo turabigisha ariko urinze ufata umukozi wa mbere ugasanga ni kwa kundi n'uwa kabiri ni kwa kundi kandi ukasanga n'abandi babaye muri ivyo bintu muri izo problème donc nakoze kijya kiganiro kugira bikubitagashe ngo yafashe inkoko ayishira mu sombe hari umukozi yigeze kunkorera ivyo bintu naraguze inkoko ndayikora neza ndayisiga ndamubwira ati uze guteka isosi y'inkoko n'isombe uziteke ku ruhande uko ndamubwira byose ndamupangira akazi yarakira umushasha casanga yafashe inkoko yakubise muri za sombe yabitekanye kandi avuye muri company je nkavuga gutya rero company zirakwiye kuraba zikicarika abakozi babo bakagura amasafuriya bakagira igikoni ngaho bakigisha kuko tubariha amahera menshi ibazi bakiriye bafashe nka 40,000 fois tuvuge basoheye nk'abakozi 20 cyangwa 50 ku munsi sivyo dufate 20 ayo mahera urumva ko atari make nibareke kwikunda abo bene amakampuni bareke kwikunda gukunda amahera cyane basohore kuko atagasohotse nta kinjira izo bari company tuvuga ati iyisumba company zose bigisha abakozi guteka batume batwongereza ko amahera turihe basi na 50,000 cyangwa 60,000 ariko baduhe abakozi bazima bazi nko gufata ratio urazi kuba ratio zizimvye nk'inkoko nta nkoko iri munsi iboneka iri munsi ya 100,000 iyo nkoko ntibaho urumva inkoko iboneka nziza ni 100,000 hariho niza 50,000 ugafata 100,000 yawe cyangwa 50,000 yawe uguze inkoko umukozi afasha rayononye sivyo ariko ndagushimire urabahanura kandi ukongera ugahanura n'abakoresha yes ndabahanura nka cyane abakoresheje nibo nteba kuko nibo
tete ya vyose baratwemeza ko baduhaye abakozi beza kandi bamahera menshi yaza nk'umukozi kamufata umuri 80,000 canke 100,000 sivyo canke dufate nka 70,000 60 urumva ukaca usanga nta kintu na kimwe azi gukora sivyo aho biritwaye ko hari abantu bahejeje amashure bafise amadiplome arabashomera badafise nico binjiza gusa ngaho i Burundi nasanze abantu barishima kandi bakishima muri vide sivyo mu bihugu biteye imbere muri Afrika ushaka gukoresha umukozi yize afise diplome akagukorera mu nzu ariko arondera amahera yo kwiga university sivyo gusa abo barazimvye gatoya koko warabaye muri ivyo bihugu aho ndiko ndavuga ni muri Kenya je nk'abakobwa bose bankoreye barize bari bafise amadiplome ku buryo akora akazi ko mu nzu akigisha n'umwana deyade nkawe wagiye gukora ivy'iwawe yoye akaca mukoresha deyade neza urumva donc baba arabaye intellectuel ariko ngaho rero barazimvye urumva uca usanga umurisha nka $100 urumva muga muri yo $100 abaza akazi neza umwe usigamunze ukavuga ati ni responsable yes ngaha rero ariko ntibabikora kuberisha kuko ndibuka yuko mu myaka yahera twabahemba 20,000 30,000 ariko ubu na 5,000 turayabahemba ariko ugasanga umukozi w'ikirofu reka mvuge gutyo ugasanga ntazi icajeje ariko kuko nsubiye inyuma gatoya uravuze ati naho muri Kenya warahabaye ndagomba kumenya koko muri Kenya yakora iki nafise business nkoraye imeze gute nafise resto bar none ubu yarahagaritse cyane oya mu mahanga ni mu mahanga buki wanyu erega ngaho i Burundi hararyoshe ariko naho turira umuntu wese ngo ndakenye muri Kenya inzu nziza uvuga ati ndashaka kubamo tuvuge 2 chambres salon douche toilette na cuisine kwa hari yabubaka ama cuisine mu nzu nturinda gusohoka kandi usanga ari z'amakaro nyine nta makaro ukoresha nta ivy'amakara ntavyo bazi na magazi uyiriha entre ya $200 na $300 sivyo inzu nziza ushaka kuvuga ati iyi ndashaka kwibamo ni nziza iri presentable fata rero uyashire mu marundi umva ranga 1,200,000 canke 2,000,000 kombi sivyo ariko ngaho iwacu office tuvuge ya $100 inzu bamwe ya $100 abari nka 3 chambres salle bone kwera ugusaba biriko birazimba urumva ubu biriko birazimba mugasi cyane kameme urumva mugiye ya $100 ntaci bibaye canke ya 150 bavuga koko kafisa amahera oya muranyihenda kwa mahera ari hehe muranyihe hari imodoka mubona afise tumenyere ko umurundi ufise imodoka ububaye umubosi mugana aho nyene ntibisigura ko ububaye umubosi umubosi no ufise inzu yiwe afise n'akadeplacement kiwe keza urumva mugabo ari kesi koko ngo ikesi yavugishije abantu benshi iyahe rero iyahe ngo ikesi kari iyahe ijya nyene yahoze ari yiwawe oyaha ni bimwe bavuga mu kirundi ngo inda uyibariza ico wayirarije ntuyibaza ico warayihaye mugani wa Amadesa ati ubika mu nda urashaka gutemagura amahera yose wangu urabona ukayatemagura yose ukararuriye bien ariko ejo uvyuka washonje indi kubaza ati irekrama kubwira ati mpa indi gumi gusaba rero utagize ubwenge ngo bike uca usanga ari problem ariko iyo migambi wakora muri Kenya waraje no ngaha mu Burundi urayishira hagaragara ngaha mu Burundi oya hari ibikorwa hari ibikorwa jewe kivyangu nashaka gukora hari ngaha ntokora uti kubera iki ngaha i Burundi nagahugu gato keza muga population ni ntoyi plus igihugu kibamo population nto plus consommation iba ntoyi nko muri bihugu Tanzania Kenya Uganda za Mozambique Malawi hariya ibihugu binini umuntu avuye muhira midi ntatagufungura bagiyo
niyo mpamvu kandi ni igihugu kiba kifise abantu benshi cyane. Hariho consommation naho ugurisha amazi, urabona amazi uraronka ikashi. Ahubwo sinumva abajene mwebwe ngahi ico muri ko murakora, nimugenda murondere ubuzima hariya muzana amafaranga mwubake, ne muzubaka igihugu gute mutanasohoka, urumva? Bon, shatse kuvuga iki rero? Iki gihugu cacu ni ciza, ntikizimvye. Naho dukoma induruke no kuri kw'Imana ntikizimvye. Sivyo? Kuko ngaho ufise tuvuge nka 20,000. 20,000 urajya ku munsi. Sivyo? Dufate 20,000 30,000. Urumwe urajya umunsi wose. Apana urumwe. Ni bangahe kwanza batanga ratio ya 30,000? Ni baki? Mu Burundi. Ni baki? Mugabariho. Muko ushaka kurya neza, ushaka kurya inyama, ushaka utanga nka 50. Kuko inyama zarazimvye gatoyi. Rero nshatse kuvuga iki? Mu bindi bihugu ivyo binini bifisa population nini, urakora ico ushaka cyose karonka kashi. Mugabo ntihoroshe gukorera kuko wamuri umunyamahanga tu. Uko biri kose wamuri umunyamahanga. Nibi bavuga ngo ni East Africa Community, je nahora ndabatuka nkavuga none mudufashije iki? Ugasanga uri Murundi utuye uba muri Kenya canke Uganda canke Tanzania, mugabo akaguma bagufata kuri umunyamahanga. Ego mama wanje izo visa ntazo turiho, ni free. Muga ntibatworohereza mu gukora. Nico rero canteye ikibazo. Nico rero sabiye n'abari mu mahanga babandanya babafasha, tiko turakonkriza nkuko bavuze ibyo by'abakozi b'Imana, ibi by'abakoresha by'abakozi ni ya impanuro ugenda utanze ko baradukurikirana bari mu bihugu bitandukanye, abari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Niki kintu ubakangurira nk'impanuro ukababwira ati kino muri iki kigenda uko nkuko wowe ukibona, nkuko wowe ukibwira? Ikintu nahanura icambere ne ko umuntu wese ahari yomenye ico ajeje mu buzima, akamenya responsibility yiwe ariko ayikoresha gute. Sivyo? Abo bene makampuni bavuga ati okay barakeneye amahera, natwe turakeneye abakozi, nibabigisha batworohereze natwe. Uku natwe tuborohereze badusabye amahera tukayabaha, tugasinya izo contrat zabo, baduha abakozi bazima. Nibafase babigisha, naco bariko barabafasha nabo. Usanga ari umuyaya arakwijije imyaka yo kuja kurongorwa, byitwa ngo yaraciye mu nzu zitandukanye, ntazi guteka. Ucu usanga twe tuko turavunika tubereka ingene bateka, tubereka isuku, ugasanga ntibazi isuku, byitwa ko ari company ibajejwe, ntibafata umwanya bigisha abakozi babo. Batange produit fini nzima. Hanyuma induru ivemo, tureke gutera induru. Urumva? Kuko baragisibije pe. Hanyuma rero ikindi naco, donc muri societe tumenye ingene tubana. Abakozi b'Imana bavuga ngo nabakozi b'Imana, bavuga ati eske abo bakristo bari imbere yacu tubamariye iki? Tuko tubigisha, turiko tubajana he? Ega benshi bariko babajana muri gihonomo. Ugasanga umukristo arakijijwe, ariko ugasanga nta mind afise mu mutwe, ni vide. Ugasanga umukristo ari imbere ya pastori, apotre, profete, donc bose ngaho oyi. Ugasanga ntaco bariko barabafasha, no kubasomera ivyanditswe Bibiliya ngaho songa mbere, ariko ntaco bimariye muri societe. Nibabigisha ingene bategereza kwitunga, ingene bazotunga imiryango yabo. Twigishanye apana kwikunda, bareke baca ayo mahera. Ariko hari kungene baca amahera, ariko tuyabahe, harisho tugere nka bya bindi tumaranira ni iki. Tuyabahe ibyo bigurira 10 tubibahe, muga natwe ko baradufasha, tugira aho tuyakura, apana gufata bwabo hera tubashira uduhera duke byandi bavuga ngo isorosoro gugiriye yindi giye. Twiyubake, twongera twubake n'ishengero. Dukundane mu ncamake. Reka tugushimire cyane. Merci beaucoup. Nanje ndabashimira cyane. Merci beaucoup. Ubwiza ubuzobana nyo ubwiza kuri wewe, ariko urakwiye kuba umukozi w'Imana. Jendo umukozi w'Imana no kunyene. Imana inyemera kunyene. Akuguye kugura basi ishengero kagitwa COCO Empire.
narabibonye mu kigano mperuka gutanga ejo bundi nakoranye na Cheval bavuze ngo ni COCO Empire Church hari umuntu yavuze iyo commentaire naratwenze yes ni COCO Empire Church nzashiraka ku ka church kugira nyene n'ishengero rizi erega n'ishengero nyene mba ndi mu bikorwa by'Imana none hasi ndiko ndakorera Imana ariko nizere yuko nitwasubira kugutuma ko uzotwitaba cyane gose ni n'imiryango ifite n'imiryango yego reka tubashimire cyane mwe mwako muradukurikirana kuri Kings Family Burundi ariko tubananye tubasaba mudufinde subscribe twarabemereye yuko tuzona bicapa tuzobashira ngaha musi umwe nzokora ikiganiro nako uyu muntu zose doca mwibona nyene mwese nagenda ndabiyandikako ndabakunda cyane nyuma ya kamera twe kumwe na Joba twe kumwe n'umuririmbyi worship vuba ndamubazanira ngaha imbere zanyu ya kamera kugira mu murabe turabakunda cyane naho ubutaha ciao Kings Family